Reka subira ndabahe kaze inshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudendeye Isange TV mbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino nk'iperereza mu gati y'akazi na muntu mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ngaha mu kibano ndabakengurukira rero mwese mudukurikira muri mu mucungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi abadukurikira bari mu bihugu bipanye nk'u Rwanda Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ndetse n'ibindi byose bitandukanye nabashije kudondora abadukurikira bari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize mwiri joro na makuru abagirirwa avuga mu mihinga itandukanye imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV iba yiriwe irabatorokaniriza igaca iyabashikiriza ku buryo bw'idonido ndabahaye kaze rero makuru tugira tubashikirize mwiri joro amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye aho tuza kunyarukira ngaha mu Burundi tukarabira hamwe na cyane mu vya politiki ngaha mu Burundi mu gihe hashize iminsi ibiri yonyene habaye amatora y'abashinga amateka ndetse n'ayabajenama b'amakomine turaza kurabira hamwe kubiriko biravugwa n'imigambwe itandukanye ndetse n'indorerezi zari zoherejwe n'amakungu ivyo zivuga ku matora yakozwe kwigenekerezo rya 5 ruheshi 2025 ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi turaza kurabira hamwe ibiriko biravugwa mu mugambwe CNDD FDD aho rero umugambwe uri ku butegetsi wagirizwa ngo kuba waragize utunenge tumwe na tumwe ngo wagaragaje mu matora ibi byose turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido turaza kandi kurabira hamwe kubiriko biravugwa mu mugambwe CNL tuze kurabira hamwe ku biriko biravugwa mwiri joro kuri Honorable Agathon aho rero Honorable Agathon yamye yiyamiriza umugambwe uri ku butegetsi aho awagiriza ko ngo woba waragize uruhara mu kwiba amajwi mu matora yakozwe kuwa 5 ruheshi 2025 akaba yari amatora y'abajenama b'amakomine ndetse n'ayabashinga amateka Honorable Agathon avuga ko atari amatora ngo ahubwo yabaye inkinamico umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ngo woba warakenye mu banyagihugu ubabesha ko ari amatora ibi kandi abihuriza ko n'indi migambwe itandukanye nka Iprona ndetse n'urunani Burundi bwabo ndetse n'indi migambwe itandukanye nka Lanase ndetse n'indi itandukanye bose babihuriza ko bakavuga ko umugambwe uri ku butegetsi ngo woba waribye amajwi mu matora kugira ngo ubandanye ufata ibibanza mu gihugu c'u Burundi ibyo byose rero turaza kubirabira hamwe ndetse tuze kurabira hamwe ku nkuru iriko iravuga ko Honorable Agathon ngo yoba yagira ahunge mwiri joro ndetse ngo yaje gufatwa kuri ubu ngubu bivuga ko ngo yobahuye n'ibibazo bikomeye turaza kubigaruka ko byose ku buryo bw'idonido ntimuze kujya kure imbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza turaza kandi kurabira hamwe kubiko biravuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba yagendeye urwaruka rwari ruriko rurasarura cyangwa se ruriko rurimbura ibiraya turaza kurabira hamwe ivyo bayaze byose turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido turaza no kurabira hamwe kubivugwa mu mugambwe Iprona wamaze gushira amwe mu majambo agaragaza ko ngo umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD woba waragize uruhara mu kwiba amajwi mu matora yo kuri uyu wa 5 ruheshi umwaka wa 2025 akaba nyene yari amatora y'abashinga amateka ndetse n'ayabajenama b'amakomine ibyo byose turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido hari ku buryo bw'ipfunyapfunyo mu kanya turagaruka ku buryo bw'idonido ndagusavye nimba utaravyonda sabone ubanze uvyonde ko ndetse uvyonde na share kugira uzura wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV Reka rero subire ndabahe kaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugira duhere ku biriko biravugwa ngaha mu Burundi na cyane umugambwe wa CNL wahoze uramutswa Honorable Agathon amakuru duhawe n'amasoko yacu nuko mwiri joro Honorable Agathon bivanye n'ivyo ariko aravuga ku mugambwe uri ku butegetsi ngo yoba yategerewe ariko bivuga ko ngo yarahunze akavuga ko nyene ngo umutekano wiwe utarumeze neza yagira hunge igihugu ariko nyene bikavuga ko biciye vyanka ahuye n'isanganya rikomeye hari umugwi witwaje ibigwanisho ngo uba wamutegereye ariko abanywanyi b'umugambwe CNL bagiriza umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD ngo ko ari woba wagize uruhara ngo mu gushaka kugandagura uyu wahoze aramutswa umugambwe wa CNL ariwe Honorable Agathon
Iperereza rero rirakomeje kugira ngo haze kumenyekana ico wacateye gutegwa kuwo munywanyi wa CNL cyangwa se uwahoze arongora CNL ariwe Honorable Agathon. Tuzobandanya tubabarira amatohoza abo vyavuyemwo mu gatondo mu makuru yacu araza kuba agezweko. Naho CNDD FDD ngo hamwe yoshika uwo ngo igatsindwa mu matora ngo boshira aho intahe ishize kuko ngo politike imeze nk'umurukino rw'umupira wotsinzwe ategerezwa kwemera. Ivyo byashikirijwe na Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD hari kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 7 Ruheshi 2025 mu kiganiro yariko aha abanditsi ndetse n'abamenyesha makuru ku cicaro gikuru c'umugambwe CNDD FDD kiri mu Ngagara. Reverien Ndikuriyo kubwiwe ngo yavuze ko ngo bobo muri CNDD FDD byoshika abagatsindwa mu matora ngo boshira aho intahe ishize ariko ngo yamara nta CNDD FDD iriko iratsindwa ngo yabandanije ati amahoro umugambwe CNDD FDD wazanye mu gihugu ngo niyo azashikana Uburundi ku iterambere atamahoro ahari ngo nta agikorwa na kimwe coranguka co kwiteza imbere. Mbega ngo hari utunengenenge twagiye turaboneka mu matora ariko Reverien Ndikuriyo navyo yagize ico abivuga ko yavuze ko utunenge tumwe twagiye twibonekeza ariko ngo abantu bakwiye kumenya ngo igihugu byose k'ibintu byose ngo bitama byera ngo de ngo kanatsinda igihugu si paradizo ngo ku buryo ngo hobura akanenge mu byo biriko biraba byose. Aho kibazo c'abavuga ko ngo boba baratswe amakarata yo gutora ku nguvu uwo wese ngo byashikiye ngo aragenda ashengeze uwabimukoreye yamara ngo nubwo bivugwa Ndikuriyo yavuze ko ababivuga akenshi ngo usanga arabasi b'amahoro kuko mu Burundi hariho demokarasi umuntu wese arishira akizana kandi agatora uwashatse rero ngo ababivuga koba ngo ari ugushikuza. Mu kurangiza yasabye imigambwe yose ngo kuzokwemera ibizova byavuye mu matora ngo bashire aho intahe izoba ishize. Naho mu ntumbero yo gutera intege urwaruka umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba rero yishikiye ivyanda mu ntara ya Bururi mu murima w'ibiraya upima hegitari 5 wa Minani batazira mutima aho ngo basoromye itone ziri biraya 6. Uwo mukinyi w'utunegenege ngo yiteze itoni zishika 60 mu misi iza. Sebarundi Evariste Ndayishimiye yashimiye mutima umukinyi utugenegene kuri ico ciyumviro ciza yagize yongera kandi asaba icabwenge z'urwaruka kumushigikira kugira ngo umwimbu ube mwishi umufuko ngo nawo ubomboke. Yongera kandi asaba abagwiza mbuto kwijukira imirima ngo ya kijambere mu kugwiza umwimbu. Naho umugambwe Iporona uranegura ko amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yaranzwemo utunenge twishi. Mu rwandiko rwasohowe kuri uyu wa gatanu batanga uturorero ko ngo habayemwo gutera ubwoba ndetse no gutegeka abantu aho bategerezwa gutora babasanze mu bwiherero hamwe ndetse no kwaka ku nguvu amakarata y'amatora kugira ngo babatorere ibyo bipfuza. Olivier Nkurunziza awurongoye asigura ko ibyo biciye kubiri n'ingendo y'ibwirizwa nshingiro ndetse hamwe na demokarasi. Umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD urashima ko amatora yagenze neza ariko ngo ntuhakana ko hoba harabayemo utunenge. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD yavuze ko utunenge ngo tutobura ngo gusa si utunenge twovuga tuti tunahatarisha uchaguzi wote dutoba amatora byose. Usanga ari akantu kamwe ngo Reverien Ndikuriyo yasabye abavuga ko bafashwe ku nguvu bakatorera
bakabatorera ngo kudomako urutoki ababibakoreye ngo kuko baba bazinanye. Mu mugwi w'indorerezi z'ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini CIRGL urashima uko amatora yagenze kuko ngo atatunenge wabonye. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, umunyamabanga nshingwabikorwa we yemeza ko uwo mugwi wiboneye ko ayo matora ngo yisunze amategeko mpuzamakungu. Joao Samuel Kaholo aho ahamagarira abidoga ko ngo yaranzwe n'utunenge kwitura inzego zijejwe ngo kubatunganiriza. N'abaronderezi barungitswe n'ubumwe bwa Afrika ngo babona ko amatora yagenze neza bafatiye ku biro vy'itora bishika 152 bagendeye. Ni mu gihe kandi ibiro vyarenga gato ibihumbi 14 mu gihugu cose. Vesa Merito yari arongoye uwo mugwi yabivugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu. N'umugwi warungitswe na Nouvelle Perspective Suisse wari ugizwe n'abarorerezi 16 nabo nyene ngo wavuze ko amatora yaranzwe n'umutekano ufatira ngo ku biro vy'itora 10 bari bagendeye nk'uko babandanije babishikiriza. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu groupe turiko turabashikiriza muri ishaha dusozera ingaha tuzosubira mu gatondo.